muri Makobora ku munsi w'ejo harashoboye kugwa indiri y'abasirikare benshi batarashobora kumenyekana igitigiri. Ibigwanisho bitari bike birafatwa mu migwano yari kirahuza umuhari w'inyeshamba AFC M23 ndetse na coalition ya FARDC, ndavuga wa FARDC ndetse na wazalendo. Ibi biri mu makuru twateguriye kuri no munsi tugomba kubashikiriza. Abantu benshi bamwe mutubaza ati abo bapfuye ni bande, bimeze guti, ariko nababwira yuko muri ano makuru tuje kubaha amakuru yizewe. Yani makuru dufise nuko umuhari AFC M23 ugomba kubarikaniza canke gufata ibice byose wambuye leta ya Kongo harimo n'igisagara ca Uvira kubiteranya kugira ngo bashobore kubigira igihugu. Turaza kubabwira tubice ijyaniro, tubabwire ingene ico gihugu bagiye guca bacita. Kandi ku rundi ruhande ku munsi w'uno munsi genekerezo ya 21 Kigarama haratigikanijwe imyigaragambyo n'imyerekano mu gisagara ca Goma. Imyigaragambyo yerekana ibintu bibiri: icambere kwiyamiriza amasezerano ya Washington, ica kabiri ni cyuko bagomba kugaragaza yuko bakeneye igihugu cabo, donc bagomba kubarikaniza ubu buce bwose bamaze kuba bambura leta ya Kongo. Ibi byose biri muri no nkuru twateguriye kuri uno munsi, aho mugiye kubana na Jeko de Brack. Muri no nkuru novuga yuko yincama turaje tubice nino tubabwire ingene ibintu byose byifashe muri rusange. Ariko imbere yuko twinjira mu nkuru zacu, manzi ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana. Mbere ndabifurize noherinze ndetse n'ubunane aho muherereye hose, yabo bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abumva runo w'ikirundi by'umwihariko, abari mu Rwanda, mu Burundi, abari muri Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Angola, Zambia, eka Afrika hose muri rusange turiwe turayivuga cyangwa tuyidonde yose. Twiramukiriza n'abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha muri kumuradukurana ko tubwira n'abantu bari muri Espagne ati mwiriwe cyangwa mwaramutse, turabaramukije cyane. Nkuko nabibabwiye mu ntangamarara, tugiye kuganirira hamwe ku migwano yabaye ku munsi w'ejo muri Makobora. Makobora muca mwibaza ati Makobora ni hehe na gace kari hehe? Makobora na gace kari hagati ya territoire ya Uvira ndetse na territoire ya Fizi, na gace gakunda kuberamo imigwano ihuza coalition ya FARDC ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Makobora iri hafi y'igisagara ya Prito ikiyaga cha Tanganyika. Ati rero ku munsi w'ejo byari bimeze gute, vyagenze gute? Ku munsi w'ejo nkuko mwagiye murayibona mu masanamu yagiye arasakara ku mbuga ngurukana bumenyi cyane, ndibaza mwarabonye abasirikare batari bake, mwarabonye ibigwanisho bitari bike vyerekanwa yuko byashoboye kuba bifatwa n'umuhari w'inyeshamba za AFC M23. Ariko ni ku ruhande rw'ibigwanisho. Ku rundi ruhande ndibaza mwarashoboye kubona ingene abasirikare batari bake ndetse bapfuye ndetse barahasiga n'ubuzima muri iyo migwano yariko irabera ngaha muri Makobora. Ariko abantu benshi bagiye kugira urujijo, baravuga ati none Makobora abandi bande bapfuye? Twabonye koko abasirikare bapfuye ari abasirikare ba coalition ya AFC M23, ariko ku rundi ruhande duca tubona abasirikare ba M23 na twigwaneho berekana ibigwanisho ngo bafatiye muri Makobora. Ino nkuru ndaje tuyisangiye, tuyice ijya nino, tuyisesangure neza. Ndazi yuko muza kumenya ukuri ko abasirikare bahasize ubuzima ndetse munamenye n'ukuri kw'ibigwanisho byashoboye kuba bifatwa bene byo ndetse n'abashoboye kwasiga ubuzima mu mpande zose. Amakuru dufise nuko abasirikare mwabonye bapfuye bari bagandagaje kabisa n'imivyimba, ubone ko babarashe nabi, bari abasirikare b'umutwe w'inyeshamba za AFC M23. Abenshi muriko muravuga yuko ari abasirikare ba FARDC, wanguha amakuru dufise yizewe nuko ari abasirikare ba M23. Nikimenyamenya sinzi yuko mwabonye abasirikare uko bari bambaye, n'amakuru dukura ku mirongo y'urugamba baratubwira neza yuko ari abasirikare ba AFC M23. Icambere igituma uno muhari w'inyeshamba uriko uragwana intambara cyane zo kumvuga ngo rukana ubumenyi uko mwagiye murayibona, mwagiye kubona basize inko hasi bazizengurutse. Ariko
zijya nkoho mubona sinzi yuko mwabonye ubwoko bwazo abataraza mu group yacu WhatsApp turabaha link bashobora kwinjirira kugira ngo dushobore kubasangiza bamwe mu bahasize ubuzima murabe yuko mutuba mubazi ndetse n'ibigwanisho byashoboye kuba bifatirwa mwino migwano. Link turayishira muri commentaire kugira ngo mubandanye mumenye ukuri kw'ibintu ingene vyifashe. Icambere inkoho zari za nkoho ziri moderne. Izo nkoho ubwoko bwazo zikoreshwa n'umuhari w'inyeshamba za AFC M23 kandi nibo bari banazizengurutse aho bari baravuga ko bazatse FARDC, ariko turaje dubeshuze cyangwa dushire ukuri ahabona kwibijanye n'izi nkoho. Inkoho mwamaze kubona ko ari zo muhari AFC M23. Kurundi ruhande imirambo tubona ni y'abasirikare b'umuhari w'inyeshamba za AFC M23. Mwarabonye ko bari bambaye amantibare, mwarabonye ko bari bambaye amakaske ndetse n'umwambaro bari bambaye ntabwo ari umwambaro wa FARDC. Abantu muze kuraba neza, abantu muri ko murahendwa yuko ubanje basirikare bapfuye araba FARDC. No jodi no encore no, ntabwo ari abasirikare ba FARDC. Abasirikare bahasize ubuzima ku munsi w'ejo n'abasirikare bo muri coalition ya AFC M23. Muze kuraba umwambaro murabe neza muza gusanga abasirikare b'umwambaro AFC M23 kubera ko FARDC nta mbuga ifise zo gukorerako ndetse no bwa yuko n'umwanya atari kirenga kugira ngo ubakore zino propaganda canke aya masabotage zino nyeshamba zikoresha. Ndazi yuko muza gutahura ukuri kw'abasirikare bahasize ubuzima. Rero abakiri mu rujijo nyo babwira yuko mwova mu rujijo kuko vyaragaragaye yuko hashoboye gusiga ubuzima bamwe mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ngiyanda bazanire iyindi fact yerekana yuko abahasize ubuzima bose ari abo mutwe w'inyeshamba za AFC M23. Tubona babwira yuko kano gace kabereyemo imigwano makobora inyeshamba zahiswe zo mugwayo. Nagenda babwire yuko ku munsi w'ejo FARDC yahise yigarurira mu buryo bweruye kajya gace kose kamakobora. Nta kuntu rero wovuga yuko ari wari warasha abantu wafashe n'inkoho mugabo akabariwe ukubwa mu kibanza. Ndazi yuko ivyo vyumvikana abantu mudukurikirana, ndazi yuko muca mu bitahoro cyane abantu baba bakeneye donc abantu baba bakurikiranira hafi ikijanye n'amakuru ariko aravuga mu karere. No babwira yuko hambavu yo kwigarurira makobora FARDC ntabwo yigaruriye makobora gusa. Amakuru dufise yandi nuko bashoboye guca bigarurira agace kitwa Angarura ndetse n'agace kitwa Kasekezi kuyu nyene w'Imana w'ingenekerezo rya 21 Kigarama. Ubu buce bwose bwahise buja mu maboko y'umuhari cyangwa ya coalition ya FARDC. Ndavuga ku nguvu nyinshi ndabazanendo bakoresheje mu kurasa zino nyinshi ndetse no kuzirukana ngaha muri makobora ndetse no ku muhate mwishi wa FARDC w'umutima bashoboye guca birukana mu buryo bweruye uno muhari w'inyeshamba. Izitashoboye kuhapfira zaciye zomuka n'ubwo tutarabasha kumenya uburyo zashoboye guca zomokeramo, ariko mwumve yuko kabisa bakubiswe bongera barakubitwa baca bakora trick yo kwerekana yuko bafashe ibigwanisho orosefo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo kuri, ahubwo inyeshamba nizo zakubiswe zongera ziratota maze zikora za propaganda zabo. FARDC ntabwo ifise umwanya wo kuja mu rezo social ndetse na wazarendo. Urabona yuko ibintu bitari byoroshe. Mbere none ababwira nkuko amakuru menshi dukura muri ako karere ndetse no mu muhari wa AFC M23 RDF abivuga nuko abasirikare benshi b'abanya-Uganda bariko bagwana bifadikanije n'ingabo z'u Rwanda mu karere kamakobora. Ndavuga Uvira, Fizi, nababwiye yuko ari ubuce bufatanye muri mudukurikirana. Ndazi yuko ibi bintu muce mu bitokigwa mu buryo bweruye. Rero ku bantu bariko barafatirana kuri zi propaganda ziko ziravugwa, ndibaza mwamaze kuronka umuco w'ibijanye n'ibigwanisho ndetse n'abasirikare bashoboye guca bahasiga ubuzima ku munsi w'ejo mu migwano yabaye ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya 21 rya 20 pardon igenekerezo rya 21 Kigarama uyu mwaka turimo niho hashoboye kugwa inkumbi ngaho muri makobora. Tutibagiye n'ubu buce nababwiye bwagiye buriregarurirwa ni coalition. Ndavuga Ngarura, ndavuga Kasekezi,
aha niho novuga yuko habaye imigwano idasanzwe, kandi imigwano hageze mu masaha y'umugoroba imigwano yandukiriye ibindi bice. Ndazi yuko hari habegereye mu bice abari mu Burundi bari mu bice byo ku mupaka, ndazi ku munsi w'ejo mwarumvise ibintu by'amasoro, ibintu by'inkoni nini zariko ziravuga. Ni imigwano rero yari kiraba ihuza no mu coalition karabishi. Ayandi makuru dufise nuko AFC M23 yobigiye kugira igihugu cayo mu bice imaze kuba yigarurira. Ndavuga ibice byose harimo za Goma, Bukavu, Uvira ndetse no tuya duce twose ajya amarokalite yose bamaze kuba bigarurira yuko bagomba kuyagira igihugu mu buryo bwerewe. Ni igihugu amakuru dufise bagiye guca bita Republika Volca niryo zina rigiye kwitwa kino gihugu canke bino bice zino nyeshamba zamaze kuba zigarurira ngaha ku butaka bwa Kongo. Mu kubishimangira uwo muhari AFC M23 kuno munsi w'igenekerezo rya 2022 wahise utegura imyiyerekano canke imyigaragambyo y'ikitaraganya kugira ngo irunyike abene gihugu mwibarabara baze kuvuga yuko bakeneye yuko ni ibintu bibiri bagomba kuyaga mu iyo myiyerekano, bagomba kwereka makungu. Icambere baravuga ko kwiyamiriza amasezerano ya Washington kubera ko preso canke umuhate n'ibihano bariko barashira kuri leta y'u Rwanda. Iki kiri mu vya mbere kiba kigize ino myiyerekano iza kuba kuri no munsi w'igenekerezo rya 2022 mu gisagara ca Goma. Ndazi yuko ivy'imyiyerekano ya mu bimenyereye mwarabonye muri Fiza abanyamurenge bagenda bakora imyiyerekano yateguwe n'izinyeshamba, ndetse mwaranabonye muri Uvira aho mbere bategetswe kuja mu ibarabara afite amapankarte ubishaka utabishaka wategerezwa kujamo. Tunababwira yuko tuje tunabibutsa yuko banategetse abene igihugu kubomora stati canke kimwe mu kibumbano cha president Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ke Fati Beto. Mwarabonye ama video mwagiye ayagiye asirikira uno munsi rero mu gisagara ca Goma ibintu nivyoroshe. Hateguwe imyiyerekano novuga karundura igiye kujya ku ngingo yo kwanka amasezerano ya Washington ndetse no kubarekurira no kurekrama yuko ibice bamaze gufata harimo n'igisagara ca Uvira, harimo na ubuce bwose bamaze gufata muri rusangi ko bagomba kubigira igihugu. Bagomba kubigira igihugu Republika Volca vyanke bikunde. Ndazi yuko tuza kubabwira ingene imyigaragambyo iza kubiri kiragenda muri rusangi kumbure iganiro gikoze isaha za kare turabasha kumenyereza itaye biriko birabera mu gisagara ca Goma, ariko nitubironka turabemereye cyane yuko tuza kuba kumwe namwe kugira ngo tubashe kubashikiriza uko ibintu biza kuba biriko biragenda. Rero mwizinyeshamba murumva yuko imigwano yo gukoresha amajambo igikomeje, imigwano yo gushira abantu mwibarabara kugira ngo bagire ivyo barekrama igikomeje. Ariko nagenda babwire yuko kuva amasezerano yose atangwa yaba ya Doha ndetse na Washington na hamwe haravuga mu itego rivuga yuko inyeshamba ni abene igihugu nibaje mwibarabara bagasaba ibintu bazoca bazibira. Ibi rero twubabwira yuko ari nko gusoba mu ruzi guzuye muri rusange canke ari kwina umupfu kwina umupfu wibaza ngo umuntu waracariho kumbe yamaze kwitaba Imana nko umusesangozi yama bivuga. Novuga yuko M23 kireye umupfu tutareka kuvuga yuko akanama karoni kagumeza kwanzura bimwe mu bibi canke mu mabi igihugu cy'u Rwanda gikomeza gukorera kano karere ka EAC. Turaza kubaha turaza kubazanira bimwe mu vyavugiye mu kanama karoni aho hari hatumiyemo ambasaderi w'u Burundi aserukira Burundi hari mu makungu, naho turaza kuza dusisangure buri kimwe yashoboye kuvugira muri ino nama. Novuga yuko itari isanzwe inama, novuga yuko yari yitabwe na bamwe mu baseruka ibihugu vyabo hariya mu kanama karoni ka Union Européenne. Ndazi yuko turaza kubisiga hamwe tubabwire, ndetse turanaza no kubabwirira hamwe ibijanye n'inama ya EAC yateguwe na president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ariko twagiye kubona bamwe mu makuru b'ibihugu batazitabira. Turaza kurabira hamwe igituma babubahwa bamwe batagiye bitabira zino nama zateguwe hariya muri Kampala mu mukuru wa Uganda. Tubirabire hamwe muri rusangi uko ibintu
byifashe. Comme conclusion nuko nobabwira yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 RDF zikiri neza na neza mu gisagara ca Uvira mugabo batari mu mwambaro wa gisirikare. Abenshi mukomeza kutubaza ati eske Uvira bimeze gute, Uvira ifiswe nabande bimeze gute, mwo tubwira mwo dutangariza amakuru ya nkuko twagumye tubibabwiye. AFC M23 yo iremeza n'ubu yuko yavuye mu gisagara ca Uvira. Twarumvise ibintu byinshi ndetse hariho n'amategeko yaje atekinyesha mbazi y'igihugu cy'u Rwanda kuva mu gisagara ca Uvira ndetse bakaja ku birometero vya kure kugira ngo berekane ko batansugereje n'igisagara ca Uvira. Ibi ndazi yuko mwagiye murabikurikirana, ariko mu nyuma tuza kubona General de Brigade Sylvestre Ekinge Bomosa, umuvugizi wa FARDC cyangwa igisirikare ca FARDC, agenda yemeza neza yuko zino nyeshamba zitarava muri bino bice neza mu territoire ya Uvira. Ndetse si ivyo gusa, twaranabonye Bizimana Edouard umushikiranganje mu vyajejwe harimo imigendanire y'u Burundi n'andi makungu, nawe agenda avuga yuko inyeshamba ziriko zirahuma amaso amakungu zikiri mu gisagara ca Uvira. Ibi twagiye tubigaruka ko incuro nyinshi, ariko kuri kano kanya no babwira yuko inyeshamba za ASM 23 ziri muri Uvira mu buryo butagaragara. N'ubu kabisa inyeshamba ziracahari ku munsi weje nababwiye uburyo ndetse banamaze gutora ubutwara media Uvira. Ibi ndazi yuko namaze kuba ndabibashikiriza, ndetse baravuga ngo bahasize abapolisi, kumbe abari abasirikare nibo bambitswe zino teni militaire, bambitswe zino teni z'abapolisi. Ndazi yuko ibi nagenda yibaheza. Rero mwumve yuko inyeshamba zikiri mu gisagara ca Uvira, kumbure abasezerano ya Washington canke Amerika irashobora kuba itariko iratanga umwanzuro wo mu buryo bunyarutse, ariko naganda babwire mwebwe muse mudukurikirana, c'est vrai AFM 23 yarafashe warekari barayibwira ati vayo iravayo. Eteno 94 barafashe ibice byinshi harimo n'isagara ca Uvira, za Karemi, za Goma, za Bukavu, mu kanama karoni baratega kuvayo baravayo. Ariko kuri ino ncuro ivyo kuvayo sivyo barimo. Murumva yuko bifitiye ibindi bitekerezo byo kugira ngo bashobore kwikorera igihugu cabo, bacitwe Republika ya Kivu. Ndazi yuko ibi mugenda mubikurikirana umwanya ku mwanya. Rero abarundi barayamaze bati inyama inyama ngo iri mu kanwa k'imbwa ngo kuza y'umuhini. Turabona yuko bigiye mu minsi bigiye kugenduka, kuko mu gihe inyeshamba zoguma ngaha mu gisagara ca Uvira, ndazi yuko mu gihugu cy'u Burundi batokigera bihanganira na rimwe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Narijya Son Excellence His Excellency General Neva Majoro yavuze yuko adakeneye kubana n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, atamubano akeneye nazo. Kandi birumvikana kuko twarababwiye uburyo zino nyeshamba ndetse n'ababosi bazo basanze bakorana mu buryo bweruye n'umuhari ugomba gutera. Sinobwe yuko ari umuhari utavuga rumwe na leta y'u Burundi, ahubwo n'umuhari ugomba gutera ndetse wonona n'umutekano w'abene igihugu, nawe so wundi ni Rede Tabara. Ivyo ndazi yuko naye babwiye mu biganiro twagiye turabashikiriza. Rero akari mu kanwa k'imbwa bakuza y'umuhini, kandi inzoka yinjiye mu bubindi umenana vyose no mu bindi, ntuvuga ngo mu bindi wanje. Rero ndazi yuko ivyo mu misiri imbere ari byo tugiye kubona neza ku mirongo y'urugamba. Ndazi yuko tugiye kubona impinduka, kuko abenshi ndazi yuko uyu mwaka ndetse n'amasaha ndetse n'imisi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze isa n'irikirahira kugira ngo bashobore kuba bafata zino nyeshamba mu mashati bazisohore nabi canke bazikureyo nabi, nkuko twagiye turavyumva. Twonababwira yuko leta iharanira intwaro rusangi canke iharanira Republika ya Kongo yamaze kuba igiriye umubonano hamwe n'abasirikare bavuga ku rwego hejuru, les officiers b'abanyamerika, kugira ngo bashobore kuza kwivanga muri kino kibazo igihugu cy'u Rwanda gikomeza guteza igihugu cha Kongo. Twaranababwiye ingene hagiye kuzanwa abandi ba mercenaires ndetse n'abari basanzwe bahari bongirwa imyaka, nubwo tutabonye ibikorwa novuga vy'iteka
bakoreye abakongomani ndetse bakoreye ngaha ku butaka bwako. Tubabwira yuko n'abasirikare ba Tanzania bo bamaze nabo kuba bahashika 100% kumbe turaza kugerageza tubibashiriye mu yindi nkuru yiramvuye tubabwira ibijanye n'umuzo w'abasirikare ba Tanzania ndetse n'abasirikare ba Angola boba bitezwe gushika neza na neza hano ku butaka bwa Kongo. Tunababwira yuko igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya South Africa navyo byo bavyitezwe gusubira kubonekana cyangwa kugaragara ngaha ku butaka bwa Kongo ku bwumvikane bwano mareta yose. Singomba kubarambira kuko dufise byinshi tugomba kubabwira no munsi, ariko reka ndabike banure ndanabashimire cyane mu bimwese tukomeza kubana mu biganiro ndetse n'abahutu bashikiriza. Nizera yuko tuyaze neza makino kiganiro biremewe ko cyonda subscribe kugira ngo biganiro yogushike ko mu bambere biranemewe biranakenewe guconda kuri like cyangwa kuri dislike mu gihe utakunze ibiganiro tuba twagushikirije, kandi ni navyo vyiteka mu gihe duhuriye muri commentaire maze tugasangira ivyiyumviro cyangwa tugasangira ibitekerezo ngaha mu kibanza cacu ciza ca commentaire dukunda kuyagira mu kandi abifurize kubandanya mutangura indwi neza, ndetse nanabifuriza noheri nziza n'ubona ari narijya turi mu ndwi novuga y'ubushikiro canke indwi iri mu bwiza bwa Noheri. Turi mu bwiza bwa Noheri kubemera ivuka rya Yesu Kristo. Rero ndabasezeye ndibaza ko dusubira mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.